Amahoro y'Imana bane namwe mwese muriko muranyumva muriko murankurikirana. Dukomeje ikiganiro kijanye n'ubutumwa ubwo ari bwo bukwiye kubwirizwa abarundi, hanyuma abarundi nabo bamaze kubwumva bagaheza bakabushira amahanga yose. Nitwa Apotre Ndikumasabo nk'uko bamwe bamaze kumenya canke bamwe bamaze kumbona, nk'uko bamwe basanzwe babanzi. Hari ibibazo rero bitandukanye bihari mu bakristu byagiye bitera amakenga canke byagiye bisigwa, byakiye bitangirwa inyishu, ariko ugasanga izo nyishu sizo, cyangwa ugasanga nizo mugabo bakazizunguruka abantu bagatanga inyishu nziza, ariko bagaca bagira gute bazirenzako n'ibindi. Rero tugiye kubabwira bimwe muri ivyo bibazo, hanyuma twongera tubitorera inyishu, gutyo mwebwe namwe muriko muradutega amatwi muze muheze mugende mubibwire, mubyigishe abandi barundi, mubyigishe n'amakungu. Twongera tumenyesha umuntu wese abishoboye ko ashobora kugeza rino jwi kure akoresheje gusigura ibyo twavuze, ariko akabanza gufata umwanya wo kubishishoza no kubisengera kugira ngo ntahave aturengera iry'umunani. Tugiye kuvuga rero kuri aya majambo. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo umuco wa Bibiliya. Turabivuga nk'uko twabisobanuriwe n'Uhoraho, turabivuga nk'uko twabyigishijwe n'abahawe ubwo butumwa bw'ikanguro ngo babuzanira abarundi, kugira ngo abarundi bamenye ibyo kwigisha n'ibyo ibyo guhindura n'ibyo kugira gute gutangira umuco. Ikibazo cya mbere kivuga giti, mbega abizera bogendera mu isezerano rya kera canke boganzwa n'isezerano rya kera? Inyishu iravuga ati oya, Yesu yararisazishije rica riba akaheze, ryarakamanganye. Iyo nyishu muyisanga mu gitabo mu rwandiko rwandikiwe Abaroma ku murongo w'13. Bisobanura ngo nta muntu akwiye kugira gute kuganzwa n'isezerano rya kera. Isezerano rya kera umuntu wese akwiye kurisoma kugira ngo rimuhe rimwereke rimuha amakuru y'ivyo muri kahise, kugira ngo azarabiraba, ariko ntirigomba kumuganza. Buri kintu cyose kiri mu isezerano rya kera ugomba kirasohora canke ukacigirako gusa ukamenya ibya kahise. N'Uwiteka ariko aravugana namwe, ntabwo ari jewe ariko n'Uhoraho ubwiwe wenyene agambiriye kubwira mwebwe muriko muranyumva, kugira ngo namwe muje kubwira abandi. Nimwumve kandi mwumvire, kuko ariko Uhoraho nyene ingabo agize. Ikibazo cya kabiri kiravuga giti, mbega ibyagezwe biri mu isezerano rya kera byari bifise intumbero iyihe? Inyishu ivuga ngo byari bifise intumbero yo kurera no kurega umwana w'umuntu, umunyamubiri, uwabyawe n'umubiri, uw'inyama n'amaraso, ari we mwene Adamu wa mbere. Bisobanura yuko abantu b'inyama n'amaraso, abantu b'umubiri, aribo bari baganzwa n'isezerano rya kera. Adamu yabumbwe mu ivu nk'uko mwese mubizi kandi mubisoma, hanyuma Imana imuhumekeramo impwemu y'ubugingo. Uwo ni uw'umubiri kandi niwe yaganzwa n'ibyagezwe. Hanyuma ibyagezwe byari bihari kugira ngo bimurere, bimwe bimuganishe kuki? Ku gakiza nyakuri, bimuganishe ku kugororoka nyakuri kwari kuriko kurategurwa kuzoza. Hanyuma vyamurega kubera yuko igihe cose arenze kuri kimwe yacamenya yuko yarenze itegeko. Ni kuvuga ngo ivyo byageze n'ibyo vyamurega ubwavyo, bikamurega ku mutima wiwe, bikamurega no ku Mana yiwe. Intumbero y'ibyageze ko ari kumurera no kumurega uwo ndiko ndavuga ni Adamu wa mbere n'abamukomokako bose. Isezerano rya kera cari igitutu c'ibizoza.
ari ryo sezerano rishasha. Ibizoza byavugwa n'isezerano rishasha, ari navyo ndiko ndavuga uno munsi. Iryo sezerano rishasha rishingiye kuri Kristo Mesiya. Ivyari vyitezwe byaraje, ari we Mesiya. Nitwoguma twizeye igitutu. Muvyumve kandi muvyumvire ku bashakashatsi n'abandi bavuga butumwa, isezerano rya kera cari igitutu c'ibizoza, niko Bibiliya ivuga. Ivyo bizoza navyo byari isezerano rishasha rishingiye kuri Kristo Mesiya. Uwo Mesiya yaraje ari we mucunguzi. Rero nitwoguma twizeye igitutu, ahubwo twizera iki? Twizera uwo Kristo Yesu by'ukuri ari nawe kuri. Mbega ibyagezwe bya Mose byarakuweho canke ibyagezwe by'Imana byatanzwe na Mose byarakuweho? Inyishu ni oya. Yesu ntiyabikuyeho, ariko yagize gute? Yarabishikije. Mu yandi majambo, yarabishize mu ngiro. Abantu bamwe bavuga ngo yaje kubishitsa, bakavuga nkaho ngo yaje kubishimangira, yaje kubikomeza. Bisobanura yuko yabishize mu ngiro. Rero ibyagezwe bya Mose byari ibyo kwereka umuntu w'umubiri inzira yo kugororoka. Rero Yesu Kristo aje mu isi, igikorwa cy'ibyagezwe cyari kirangiye. Hanyuma uwo Kristo aca yigisha, yereka abantu inzira n'uburyo bishasha byo kugira gute? Byo kugororoka. Kugororoka rero nkuko Kristo yizeye, nkuko Kristo yigishije kugororoka, bisaba kwizera. Kristo yatanze ikimazi gikwiriye. Wizeye ko Kristo yatanze ikimazi gikwiriye, ubwo ubuhejeje kugororoka. Ikibazo cya gatanu kiravuga giti, mbega mwitanguriro 2 ku murongo w'indwi, Imana yaremye abantu b'uburyo bubiri. Nabahe? Uzorabe, uzosome neza, uzosanga uko havuga biratomoye. Hajya haravugwa umugore, hakavugwa n'umugabo. Abo nibo yise Adamu. Ego, nibo yise Adamu. Ikibazo cya gatandatu, mbega ibyanditswe byahumetswe n'abantu ku giti cabo? Inyishu ni oya, byahumetswe n'Imana. Muzosoma muri Ugwete rwa 2, Paulo yandikiye Timoteyo, ikigabane cya 3:16. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Hanyuma akamaro k'ibyanditswe n'akahe? Bifise akamaro. Ibyanditswe byose bifise akamaro ho guhana, kwigisha, gutunganya umuntu no kumutoza indero nziza yo kugororoka. Ni Timoteyo 2, ni Timoteyo wa 2 canke urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, ikigabane cya 3:16. Ikigabane ikibazo c'8 murantunga, mbega ibyanditswe dukwiye kubitahura mu buryo bw'umubiri canke bwa mpwemu? Aho niho abantu benshi bagize gute? Bayoberewe. Imana rero iragomba yuko abantu bose batahura ibyanditswe byera mu buryo bwa mpwemu, bareke kubifata nkaho umengo ni iby'umubiri. Inyishu rero bavuga ngo dutahure ibyanditswe mu buryo bwa mpwemu. Ibyo tubisanga mu rwandiko rwa 2 rwa Petero, ikigabane ca 1, umurongo wa 20, uhereye ku murongo wa 20 ugera ku murongo wa 21. Turabisanga kandi muri Zekariya, ikigabane c'7 ku murongo wa 12. Dutegerezwa, bikwiye ko dutahura ibyanditswe byera mu buryo bwa mpwemu, tukareka kubitahura mu buryo bw'umubiri. Ikibazo cy'ikenda kiravuga ngo isengero y'Imana ni iyihe? Isengero y'Imana n'umubiri w'umuntu. Urabisoma mu Bikorinto ba mbere, ikigabane cya 3 ku murongo wa 16. Isengero y'Imana n'umubiri w'umuntu. Imana yibera mu muntu, mu mubiri w'umuntu niho Imana yibera. Iyo niyo sengero y'Imana. Ikibazo c'10, uwizeye wese ni umwana w'Imana? Inyishu ni ego. Uwizeye wese ni umwana w'Imana, ndetse ni umurarwa hamwe na Kristo, kandi
arazi ko azoganzanya na Kristo. Uwizeye azoja mu ijuru, uwizeye Kristo wese azoja mu ijuru. Ibyo byanditse mu gitabo citwa ubugingo bw'umukristo ku rupapuro rwa mbere, igitabo cyateguwe n'ishuri rya Bibiliya ryitwa Emmaus. Uwizeye Kristo aronka ibintu bibiri. Ico gitabo nyene iyo shuri rya Bibiliya nyene ryo rivuga, mvuze ishuri rya Bibiliya ndavuze École Biblique canke ishuri ryigisha theologie, ivyigwa vy'iyobokamana, ivyo bamwe bita ngo ni ivyigwa by'ubupastori. Uwizeye Kristo aronka ibintu bibiri, aronka ubugingo budashira, akaronka n'umunezero. Niko iryo shuri ribandanya rivuga. Iyo rero umuntu akoze igicumuro atakaza umunezero, ariko ubugingo budashira ntabutakaza. Ibyo bisobanura yuko iyo yongeye kugira gute, iyo yongeye gusaba imbabazi, aca agira gute, aca asubirana umunezero, ubugingo budashira bwoko arabugumana. Adasabye imbabazi azoba hatagira umunezero, kandi uko kuba hatagira umunezero komoka kuri mpwemu yera, uwo ni wo muriro. Nuko niko iryo shuri rivuga ko umuntu aronka ibintu bibiri yakoze rero ubugingo budashira n'umunezero. Iyo akoze ikibi cyangwa igicumuro aca atakaza umunezero, ariko ubugingo budashira arabugumana. Ivyo bigwa n'ishuri rya Bibiliya ryitwa Emmaus mu nyigisho zaryo. Ikibazo 11, icyaha ni iki? Icyaha no kugira ivyiyumviro bitandukanye n'ivy'Imana. Nubasoma mu Filipi 3 umurongo 15 uzosangaho ivyo bintu. Icyaha ni no kugira ivyiyumviro bitandukanye n'ivy'Imana. Ivyiyumviro by'Imana navyo birazwi, turaza kubigerako. Reka tugere ku kibazo 12. Mbega kwihana bisobanura iki? Kwihana bikomotse mu rurimi rw'Ikigiriki ramanoia. Iryo jambo ry'Ikigiriki ramanoia niryo risobanura kwihana. Bisobanura rero guhindura ivyiyumviro. Nimba guhindura ivyiyumviro ariko kwihana ni ukuvuga ngo gukora icyaha ni ukugira ivyiyumviro bibi. Ibyo nabyo uzobisanga mu gitabo cyanditswe n'ibyabona bya Yehova. Ni mu gitabo cyanditswe mu mwaka wa 2020. Ico gitabo cyanditswe mu mwaka wa 2020 kivuga ngo ni cyanditse ijambo ry'umutima rivuga ngo nitwihweze ibyanditswe ku munsi. Mu mwaka wa 2020 ubwo butumwa buri nubwo ku munsi wa Mungu igendekerezo rya 10 z'ukwezi wa 5 muri uwo mwaka nyene havuga ngo ziga mu mutima wawe bishimikije imigani 4:23. Ivyo byanditswe n'ibyabona bya Yehova. Ivyiyumviro bibi bituma umuntu acumura. Bisobanura ngo bo bavuze ko ibyiyumviro bibi ari byo bituma umuntu acumura. Turacavuga neza yuko icyaha ari kugira ibyiyumviro binyuranye n'ibyiyumviro by'Imana. Ibyiyumviro by'Imana rero ni ibihe? Ni ikibazo 13. Usomye muri Yeremiya 29 ku murongo wa 11 havuga ngo nzi ko ibyiyumviro mbiyumvira ko atari iby'ibyago ariko ari iby'amahoro. Imana itwiyumvira nk'abantu, itwiyumvira neza, ivyiyumviro ibyo fise ko ni byiza. Mugaha hari abantu bamwe bihebuye bagira gute, baguma bibaza ko bazohura n'ingorane, bazohura n'ibibazo ibi nibi, bakibaza ngo Imana izobagirira nabi, ariko siko bimeze. Hanyuma Mariko 1 ku murongo wa 11 haravuga, usomye haravuga ngo niwe mwana wanje nkunda ukampimbara. Hari amajambo atangura. Ivyo byabaye iryo nijwi ryururutse ryavuye mu ijuru riko riravuga kuri Kristo Yesu ngo niwe mwana wanje nkunda ukampimbara. Abantu bose bizeye Kristo n'abana b'Imana, Imana ikunda kandi bakayihimbara, kandi bazogira gute, bazogenda kubana nayo mu ijuru. Na Kristo Yesu yarabivuze ati ngiye kubategurira aho muzoshikira. Ikibazo 14. Ibiba ku muntu byose Imana iba yavyemeye? Ibiba ku muntu byose Imana iba yavyemeye?
bijya bikorwa abantu bakora Imana iba yavyemeye. Niwasoma muri Yesaya 48:17 haravuga ngo uhoraho ni wakurongora mu nzira ucamwo. Iyo nzira rero ucamwo uhoraho ashatse akurongora guca mu nzira imeze uko izoba imeze. Rero umuntu siwe yigenera inzira acamwo. Ikibazo gikurikira ni ikibazo c'15 kivuga ngo mbega kwizera bisobanura iki? Niwasoma mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere harabivuga neza. Rero abantu bose bisabwa yuko bizera ko ari abana b'Imana, gutyo bakamenya yuko atabindi bintu bihari by'ibimazi bakwiye gutanga, ngo batange ibimazi by'amashikanwa, ngo ibimazi ngo by'ivyicumi, ngo ibimazi ngo by'amashimwe, ngo ibimazi by'ivyaha. Ibyo byose niwasoma mu Baroma kigabane c'8 ku murongo w'13 aho niwasoma uzosanga ahubwo havuga yuko Abaroma 8 ku murongo w'13 twavuze neza ibyo havuga. Niwahasoma nawe uzogenda ugize gute, uzogenda ubibonye kandi ubyitahuriye. Kandi ikindi kibazo gikurikira ni kivuga ngo mbega umuntu yizeresha iki? Abaroma 10 ku murongo w'10 haravuga ngo umuntu yizeresha umutima bikazana kugororoka. Umuntu mu mutima iwe yizere ko ari umwana w'Imana, gutyo bizotuma agororoka. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga neza ngo nta mweranda n'umwe ari munsi y'izuba kiretse uwizera ko yogejwe n'amaraso ya Yesu. Hari n'ahandi havuga muri Yohana yuko ni muri Yohana 1 Yohana wa mbere 1 ku murongo w'10 havuga ngo tuvuze ko atacaha dufise tuba twise Imana umubeshi. Ariko umuntu wese yizera ko ari umwana w'Imana akizera ico Kristo yakoze ku musaraba, uwo azoja mu ijuru kuko uwo niwe mugororotsi. Ikibazo gikurikira ni ikibazo kivuga ngo ni ikibazo c'16 kivuga ngo mbega umuntu yizeresha iki? Ico twacishuye 17. Mbega umuntu yokwizera ivyo atumvise weho uravyumvise? Niwasoma mu Baroma 10 uhereye ku murongo 14 ku 15 harabivuga neza ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera? N'ayandi majambo birasaba rero yuko kugira ngo ubyizere ubanza kuvyumva. Tugirira ko tuvuga na kino kintu, ubundi ikinyabwoya kivuka gifise ADN y'ikinyugunyugu, nkuko umuntu avuka afise ADN y'ubumana muri we, avukana ubumana. Ikinyabwoya rero kiraba hari ikinyabwoya gikwega amaguru hasi, ariko kikagera aho gihinduka ikinyugunyugu. Abantu bakwiye kuva mu buzima bwo kubaho nk'abantu buntu, ariko noneho bakabaho nk'abantu mana, bakabaho nk'ubumana bwambaye umubiri. Muri ico gihe niho bazogira gute? Nibamara kuvyumva bakabyizera bakabitahura, niho bazoshobora kugira gute? Gutsinda ingeso mbi, niho bazoshobora gutsinda ibyaha, niho bazobaho bakorerwa n'abamarayika nk'uko Imana yabiteguye. Ikibazo gikurikira ni ikibazo ca 18 kivuga ngo ubu abarundi bose hamwe n'abumva ikirundi bose, abari hafi n'abari kure mu mahanga, ico basabwa niki? Basabwa rero kwizera ko umuntu ari ubumana bwambaye umubiri. Ubumana bisobanura ngo ni mpwemu y'Imana yambaye umubiri. Ibyo abarundi babimenye kandi bace bagenda babibwire n'amahanga. Umuntu wese kiremwa muntu cyose babona ico, ntabwo ari izo nyama n'amaraso babona, ariko bamenye ngo ni mpwemu y'Imana yambaye umubiri. Nkuko Kristo yaje mu isi ari jambo, akaza akambara umubiri, hanyuma akabana natwe, hanyuma akaba muri twebwe, agakora ibyo yatumwe, hanyuma akagira gute? Agapfa agasubira mu ijuru ku Mana. Uko niko twese bizogenda kuko yaraducunguye. Ikibazo gikurikira ni ikibazo ca 19. Ivyo nivyo bizotuma ubumuntu bupfukamira ubumana, kamere ikaganzwa na mpwemu yera. Umuntu azomara kwitahura yuko ari mpwemu y'Imana yambaye umubiri, azoca atsinda kamere mbere, abeho agize gute? Abeho ayoborwa na mpwemu w'Imana by'ukuri, abe hari umwana w'Imana abayeho mu buzima bw'abana b'Imana.
ikibazo ca 200 kiravuze giti mbega turemerewe gutanga icicumi nkuko byanditse muri Maraki 3 nkuko bikomeje kwigishwa n'abantu uhereye ku murongo w'8 kumanuka. Icicumi by'ukuri icicumi ni Yesu. Rero abantu iyo bariko baratanga icicumi bisobanura yuko batagize gute ko ikimazi Kristo Yesu yatanze ku musaraba, mu yandi majambo ntibaba bacizeye. Ririya ni sezerano rya kera twavuze neza ko twavuze neza yuko ririya sezerano rya kera Yesu yararisazishije wenyine ubwiwe. Muhe usomye mu Baroma 8:13 ararisazisha, amaze kurisazisha niho yazana rishasha. Rero abantu bizeye Kristo Yesu abo ntibakagombye kugira gute gutanga icicumi canke gusaba icicumi. Tukumbure tuzohagera canke turaza kuhagera aho havuga aho turonka ijambo rivuga ko icicumi gihabwa abapfa. Umuntu ndiko ndavuga jewe nkuko Uhoraho yabimbwiye, umuntu Imana yaremye ni umuntu adapfa, umuntu mpwemu y'Imana yambaye umubiri, uwo ni wadapfa, uwo nta cicumi akeneye guhabwa. Imana ntigira gute kuko ntakeneye guhabwa icicumi kandi ntakeneye kugitanga, kuko ntiwoza gutanga icicumi uri impwemu y'Imana yambaye umubiri. Uwutanga icicumi ni umunyamubiri, ni umuntu w'inyama n'amaraso. Ariko wewe ndiko ndavuga uno munsi ndagusigurira ndakwibutsa umuntu Imana yaremye ni umuntu w'impwemu, ni wewe uri kurarengana uri impwemu y'Imana yambaye umubiri. Ya le fosta poteto le restance le total le foye. Turakomeje. Abaheburayo 7 ku murongo wa mbere. Yesu niwe bumana we kandi uwo Yesu niwe Melikisedeki. Rero ukomeje uzotahura muri ayo hajye ni wahasoma uzotahura iki, uzotahura ubumuntu utahure ubumana. Abaheburayo 7 ku murongo w'8 haravuze ngo kandi muri twebwe abantu bapfa. Abaheburayo 7 umurongo w'8 ngo kandi muri twebwe abantu bapfa nibo bahabwa ikigira 10. Ariko muri ya majambo ubandanije hacavuga ngo cahawe ubushingirwa intahe ko ari ndiho. Icicumi rero bisobanura kwiyegurira Imana wese, ukiyegurira Imana wewe wese, ukiyegurira Imana no kuvuga ngo wizera Kristo lati potatile le fostance le totafoy. Uko niko kuri kandi niko kuri kwijambo ry'Imana, nivyo mugomba kumenya abarundi kandi mukabibwira amahanga. Ya ni mwebwe Uhoraho ateze ko mumushira ingorore, mumushire abantu batunganye, abantu bumvise ijambo ry'Imana, impwemu zagaburiwe amajambo y'ukuri. Genda emwe barundi mushire Uhoraho ingorore, mutegurire ingorore Uhoraho mutegurire ingorore, muzizane muzikuye mu mahanga yose. Ikibazo ca 21 kiravuze giti mbega amashikanwa n'ibimazi turemerewe kubitanga? Oya. Inyishu ni oya. Urasoma mu Baheburayo 10 ku murongo w'8 aho havuga ngo ibimazi n'amashikano ntibyanezerewe Uhoraho. Ibyitwa amashikano n'ibimazi, amashikano y'ubwoko bwo ari bwo bwose, ibimazi by'ubwoko bwo ari bwo bwose, nuko abantu babisigura bamwe na bamwe bagafata ijambo ry'Imana bakatangura kurisigura mu mpwemu hanyuma bakarangiza bagiye mu mubiri. Ivyo babimenye kandi bagire gute babihindure. Hari ikintu ngomba kuvuga kuri ibi nkiri hano. Mu gihe aho muteranira canke aho muhurira mw'ishengero hariho ibikorwa bikenewe mugomba gukora, muze mugire gute, muze mubikore. Murashobora gusaba amafaranga abantu ariko mubabwiye ico mugomba muyakoreshe, ariko nimuze muyite ivyicumi, nimuze muyite ibimazi, nimuze muyite amashikanwa. Oya, ibyo Uhoraho ntari muri ibyo byose, amashikanwa, ibimazi, ibyicumi byose bikubiye muri Kristo Yesu. Ya telefo stampore total reform. Ikibazo ca 22 kiravuga ngo mbega umuntu yobaho atagira icaha? Oya, ntibishoboka. Niwasoma muri Yohana wa mbere ikigabane ca mbere umurongo w'10 haravuze ngo tuvuze ko atacaha dufise
twaba twise Imana umubeshi. Zaburi 51 ku murongo wa 5 havuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Umuntu yabyariwe mu byaha yohaba yirinda ibyaha gute kugira ngo ashobore kugira gute kubyirinda? Nuko aba yobowe na mpwemu yera kandi akabagize gute, akabaganzwa akaba ari ubumana buganza ubumuntu. Ndavuga ngo akaba ari mpwemu y'Imana iganza kameremere. Ibyo kugira ngo ugire gute bigenda uko nuko ubyizera kandi ukabibamo. Kandi nico data avugana namwe, niryo kanguro mwumvise ryavuze kuva kera narindi ko abarundi muzoshira amahanga. Niwasoma mu Baroma 7, Abaroma ikigabane cy'indwi ku murongo wa 17, uzohasanga amajambo aho Paulo yavuze ngo ko nkora ibyo ntagomba ngo sijewe nkibikora ngo ni icyaha kimbamo. Mu yandi majambo icyaha gisanzwe kiba mu muntu, umuntu w'inyama n'amaraso ataritahura ngo amenye ko ari ubumana bwambaye umubiri, uwo tashobora gutsinda icyaha gisanzwe kiba muri we kuko yavukiye mu byaha, niho mama we yamubyariye. Ubwo rero ntashobora kugira gute, ntashobora kwirinda icyaha. Nta mweranda ari munsi y'izuba. Niwabisoma mu Musiguzi 7 ku murongo w'10 uzogira gute, uzobibona. Niko bavuga ngo Musiguzi 7 ku murongo w'10 havuga ngo nta mweranda ari munsi y'izuba. Kibazo cya 23 kivuze ngo mbega hari umunyabyaha azoja mu ijuru ku Mana? Oya, inyishu niyo oya. Imana ni yera, izobonwa n'abera. Mu ijuru nta cyaha kibayo. Uwera n'uyuhe? Uwera n'uwo yizera yuko Kristo yagize gute, yamupfiriye gutyo ibyaha byiwe bikaba byize gute, byaracunguwe. Ikibazo cya 24, abantu bose Yesu yarabacunguye kandi bose bazoja mu ijuru? Inyishu ni ego. Gusa bamwe bazokwicunguza amaraso yabo nk'uko Bibiliya ibivuga. Bisobanura ko impwemu zitagize gute, zitagaburiwe ijambo ry'ukuri zikomeza kunamba. Abantu batizeye Kristo ngo basome ijambo ry'Imana bigishwe, abo impwemu zabo zavuye ku Mana, arizo mpwemu zambaye iyo mibiri nabo bambaye, izo zikomeza kunamba. Rero zinamba kubera iki? Zigirira gute? Ziganzwa niki? Ziganzwa n'akameremere. Zirakamamwo iki? Zirakamamwo ubushobozi. Zikananirwa niki? Zikananirwa kwikontorora. No kuvuga ngo zikaganzwa n'ubumuntu. Ariko zirazi yo zikomoka, zirazi ko zikomoka mu ijuru. Izo nazo nyine ubwazo zizosubira mu ijuru, zizotaha mu ijuru. Tukiri hano umuntu yomenyesha ko nkuko Uhoraho nyine ingabo yabinsobanuriye, nuko abantu bazoja mu ijuru. Impwemu z'abatizeye Kristo hari ibyicaro ziracamwo, hanyuma zikaza zirigishwa. Abapfuye batazi ijambo ry'Imana, abapfuye batamenye Kristo, abo bazoza barigishwa, hanyuma baze bagire gute, izo mpwemu zabo nazo ubwazo zizotaha mu ijuru. Ariko zizataha mu ijuru mu byicaro. Babwira nibyo safostanseretoy, nibyo Uhoraho nyine ubwiwe yagize gute, yamishuriye. Ikibazo cya 25, mbega abizeye ijambo, abizeye Kristo n'abatizeye bazoba bangana mu ijuru? Inyishu ni oya. Abizeye aribo bana b'Imana bazogira ijambo kuko bakiriye ijambo bagahinduka ijambo, gutyo bazofatikanya na Kristo ariwe jambo kuganza. Abatizeye ijambo, ndavuga impwemu zabo, zizocishwa ahantu zibanze kurindira zigishwe, zihage ijambo, zihinduke ijambo, hanyuma zibone kujanwa aho Yesu ari, maze zihabwe umugabane wasezeranywe. Ibyicaro izo mpwemu zirimo zizocanka zizoba zirimo ni ibanga ry'Imana, nibo bakozi ba ya masaha nkuko duheje kubivuga hano haruguru. Ikibazo cya 26 murantunga, mbega hari ukugororoka k'ubwoko bungahe? Hari ukugororoka k'ubwoko bungahe? Hari ukugororoka k'ubwoko bubiri.
ukugororoka kw'abantu kuzanwa no kubaha ibyagezwe, hari n'ukugororoka kuva ku kwizera Kristo, ni ukuvuga ngo ni ukugororoka kuva ku Mana. Ibyo uzobisanga mu Baroma ikigabane c'10 ku murongo wa 3 no mu Bifilipi 3 ku murongo w'9. Uwizeye Kristo aba yubashe ibyagezwe kuko ari Kristo ibyagezwe bishikirako. Umuntu niyo kubaha ibyagezwe ngo aje kugwana no kubyubaha niyo bishobora, ariko iyo yubashe Kristo abagize gute? Aba yubashe ibyagezwe kuko Kristo ari ibyagezwe bigira gute? Bishikirako. Ivyo uzobisoma mu Baroma 10 ku murongo wa 4. Ikibazo ca 27, mbega ibyagezwe bishikira kuri Yesu? Ibyagezwe bishikira kuri Yesu ni bimwe vy'Imana canke ni bimwe bindi vya Mose? Inyishu ni iyi: ibya Mose ni ibya Mose, iby'Imana ni iby'Imana. Ya leto poteto lafo, abantu batandukanye ibya Kayisari babitandukanye n'iby'Imana. Yesu ubwiwe nyene yarabivuze, abantu nibatandukanye ibintu by'umubiri, ibintu biri kishusho ya Kayisari, abantu biri ibintu biriko ishusho y'umuntu, ibyo babitandukanye n'ibiri kwishusho y'Imana. Iby'abantu ni iby'abantu, iby'Imana ni iby'Imana, kandi iby'abantu birafise amategeko abantu bashizeho abigenga. Iby'Imana nabyo irafise ukuntu yabitunganije abantu bakwiye kugira gute? Bakwiye kubikora. Kandi iby'Imana kubikora, kubishobora no kwizera Kristo gusa, ngo ukiyegurira Kristo. Ikibazo ca 28, ariko ivyo mpeje kuvuga biri muri Matayo 22 ku murongo wa 21, ngo vya Kayisari muheze Kayisari, iby'Imana muhereze Imana. Ku kibazo ca 28 haravuze ngo mbega iherezo ry'umugororotsi n'iry'umunyakibi ni rimwe? Umunyakibi ndiko ndavuga ni wa muntu w'umubiri, bwaba umuntu ka kameremere, uwo niwe muntu w'umunyakibi, kuko akameremere ntikigeze gakunda Imana, kandi umubiri ni wosi, kandi ni wo Satani. Rero iherezo ry'abo bantu babiri, umugororotsi n'umunyakibi, ni rimwe, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Umusiguzi 9 ku murongo wa 2, no mu gitabo cy'Umusiguzi 3 ku murongo wa 17. Rero ivyo ni wabisoma uzobibona yuko iherezo ry'umugororotsi n'iry'umunyakibi ari rimwe. Aho kuri 3 ku murongo wa 17 handitse ngo navuze mu mutima wanje nti Imana izocira imanza umugororotsi n'umunyakibi, ariko ijambo rivuga ngo iherezo ry'umugororotsi n'iry'umunyakibi ni rimwe, riri kuri Musiguzi 9 ku murongo wa 2. Ikibazo ca 29 dushira ku musozo haravuze ngo mbega abatubwiye ubutumwa ba mbere, abatanguye, ndavuga abantu ba mbere batanguye kuvuga ubutumwa, batubwiye ubutumwa bagamije iki? Inyishu ni uko batubwirije ubutumwa batagamije inyungu z'Imana, ariko batubwirije ubutumwa bagamije inyungu zabo. Nuko niko bimeze, niko Uhoraho yabimpishuriye. Hanyuma ikibazo ca 30 aco ca nyuma kivuze ngo mbega gusenga ibigirwamana bisigura iki? Ijambo riravuze ngo canke inyinshi iravuze ngo bisigura kugira ukwizera bishingiye kwipfuza inyungu zawe bwite, kandi ubwo nibwo bupagani. Umuntu wese asengesha canke agasenga arondera inyungu ziwe bwite, ivyo nivyo bita gusenga ibigirwamana, kandi ubwo nibwo bupagani. Ivyo uzobisanga mu nyigisho itangwa n'ishuri rya Bibiliya ryitwa Emmaus, mu gitabo citwa Kristo yakunze ishengero, ni ku rupapuro rwa 45, ndetse ni ku rupapuro rwa 45 ikigabane ca 5 mu cigwa c'10. Rero nshuti mukundwa, Murundi nawe wese wumva ururimi rw'ikirundi, ndakwinginze ngo wewe wumvirije ano majambo uyatahure yashire ku muzirikanyi, hanyuma usenge kugira ngo muhe mu Imana ashize kuguhishurira byinshi, hanyuma wewe nawe uvyizere
niwamara kubyizera ugende ubyigishe abandi, ubyigisha amahanga, kugira ngo uzanire ingorore data wo mu ijuru, nk'uko yabivuze muri Zefaniya 3:10. Nuko ijambo ry'Imana ribaganze mwese, amahoro y'Imana yongere kubana namwe, kandi ko mwitahuye mugatahura n'ijambo ry'Imana, uhoraho ababera inyisho mu mitwaro yanyu yose. Nuko uhoraho nyeni ngabo abahezagire cyane. Amen.